hari imanza utotubonamwo, hari ibanza utotubonamwo, hari iminezero tutazi kandi tutoyanka. Rero nico gituma ubona abantu bose bataba abakuru b'ibihugu, bose bataba abashikiranganje canke aba premier ministre canke aba general. Ibintu byose n'umuhamagaro w'umuntu. Nico gituma hajya ndabigisha ngo umukora ama business mwige neza mu mashure, mworore neza, mutere imbere. Simba ndiko ndabategeka kubikora ku nguvu. Oya, hajya amashaka umwe wese arabe muri we ikimurimwo, ko ivyo ndiko ndavuga cyo bakimurimwo, iyo ngabira nayo bimurimwo, ace avyuri iyo ngabire afate kuvyo ndamwigishije. Muga hari abantu batareme ngo baze bapedeje, hari abantu maraso yabo ku Imana yabatunganije bitokunda ko nk'akaro baheba ibintu twe duheba, bagira fatigue twe tugira, bagira concentration n'ibindi twe tugira. Kuba pedeje si ikintu coroshe kaje ndabikunda ko urumva iriya ni responsibility. Twaramenye ko dufite taranto y'ubushobozi Imana iguha, tuko turayidandaza kugira abandi bantu bayungukireko. Nkaje namaze kubona nene buno bushobozi ntabudandaje, nabafashishije abandi bantu. Eske nimezwa niki ko mubanyi wanje ufise kwiki kuko singabana zihabwa n'abantu bose. Nimwe navuga byo kutazamuragira, nico gituma jewe ntuzokwigera wumva ndiko ndapigana ngo mbe ngo mukuru mutumba ya kandi jewe namaze kubona itarano mfise. Nawe wumvise ndiko ndavuga ibi byo gushinga imigambi, we nico bya hano wumvise utumvise ko ufise umuhamagaro, sindi ko ibya vocation no byasigura, je ndiko ndavyumva mukabitahura. Iyo ndiko ndabwira abantu ati kora n'ubuseriye, kora neza, tegura neza imigambi, ndabereka ko abantu batera imbere cyane canke kunazo basubira inyuma, simba ndiko mbwira n'abantu batabigenewe ngo babikore. Oya, mbashaka ufatiye kuvyo nigishije uco jahantu rabuti eske bijya vuze ukuntu niyumva, ukuntu numva ndemwe byo babirimo. Buryo utarimo ntuzugerageze. Nimbura umukozi ahantu guma yikoreye akazi wewe waguhaye ahantu. Nimbura umutegetsi ahantu ntuvuge ngo ndabitego nze ko mu entrepreneur. Nimba uri mu chef ntuvuge oya, bijya bintu mvuga ibintu dukora byo kuba abashefu bakuru mu societe, kuyiyumvira, kuyakuza, uguhangana n'intambara zote zishoboka, kwigisha aho mukorana, kwiga akazi kawe, kumenya ukuntu baho. Ibi bintu ntibavyiga. Uwonzo abajya nigisha bakaza kumbwira ati twateye imbere, naba barabigenewe nka jewe. Abandi boshobora gusanga batabigenewe, ucukora ivyo we wagenewe, sivyo? Nukuvuga iki? Kuba umuyobozi w'isosiyete mukuru ntibavyiga. Naho bo mukugira, naho uzokwiga ukaba docteur, we uje nko ngaha muri BMBC ntahari, uje kunsubirira utabigenewe, abo hasanze bo gutwenga. Kuko dukora nk'imiravyo, dukora ibintu byinshi ku munsi umwe, mu buhinga burebure, mu bangutse bunini, ntituraza kandi dufata ama decision menshi cyane ku munsi. Alors ni birebire kugira dubikunde, tugira indero ndende, discipline ndende mu kuntu tubayeho. Ntosigurira ngaha no kuvuga ko ibijya nigisha ntuzoce ubana unanje ngo ndataya akazi nkora, ndaseze ngo chef wanje ngiye go kwiyaranje. Binakurimo hari gihe naho ukora utari kwiguraza no kwakora, umutima ariko kwankira bavyita umuhamagaro. Urakoze cyane kuri ico kibazo. Ndakunda gutanga ku mbuga za BMBC group mu biganiro mumbaza experience mfise nini novuga ko ndusha mbere na benshi bandusha imyaka. Ndakunda gutanga experience kubera nkundana, umuntu akundana jeshi jako umuntu aza agira ingorane kubera kutamenya. Hari nabambwira bati none kuri kutwigisha ibintu byinshi kuri gusa, ati ko jewe namaze guhindura ati n'ubuzima. Ati jewe zanka bavuga kujya nabigize kujya nyene ngeze kuri 5, ati nanje ngeze ku ngurube 10, nanje ngeze naraguze n'imodoka. Ati uri umuntu w'umugabo. Ndabaha ibintu ubushobozi, capacité mentale y'ukuntu abantu
bakora akazi bagatera imbere bakakamenya bakava mu bukene bakaduga amagarade n'ibindi rero hajya ndabasangiza ibi bintu donc urumva ubu muri BMBC umbajije none ubuzima bw'umupedeje ubusigura gute n'ubuzima burimo responsabilité nini niyo bwatumye ngira experience ndabasangiza nshobora no kubabwiza ukuri ko ijya experience ishingiye kuri pratique irimwe amadetaye y'ukuntu umuntu ashobora kuva kuri kagashika kuri iki mu by'akazi mu bya business ijya ntishoboka wayize mu ishuri nta na hamwe bayiga ashaka wige Harvard ashaka wige ngira ngo Massachusetts nta na hamwe ushobora kwiga ijya experience dufise ijya umuntu atakoze akazi muri entreprise atabaye mu entrepreneur ntashobora kwishikira kugira dushikire iyo experience bwa mbere jewe kera BMBC nije nakora mo jenye nari secrétaire nkaba comptable nkaba approvisionnement nkaba de personnel nkaba ngira ngo nkaba architect nkaba ingénieur nkaba ngira ibintu byose nafata ikinga nakoresha ikinga nari mfite ikinga ry'drayer nari naraguze nafata ngashira isakoshi ngaha mu gitondo nkavyuka nari mfise inzu yiwanje ahantu nari impanze mu chambrette iyo chambrette yari irimo ordinateur nari naraguze mu turaka nagenda ronka ma 2011 hari ya myaka 15 iheze iyo chambrette yari irimo ordinateur na imprimante n'igitanda najyamako mwijoro narataha aho haciye imyaka 15 abantu bandondeye ngo ndabagirira ivyigwa ku murango ndi ku kazi kuri chantier kuko nari narize kubaka nabanze ko ibintu ntabizeza gusa abantu batarabaye engineer canke batabaye fo forme rero umuntu amaye akazi naca nigira kuri chantier hanyuma nigire kuri chantier nkirigwayo hajya saa 9 size mpanza tutaje twanyuma naca nta muhira guza kugira gucapura amazu no gukora ama devis n'ibindi vyigwa by'abantu baba bandondeye uwo munsi harimo no kuza kubonanira ahantu mu bubare ko usanga biro twakoreramo zitari ziri foro n'ibindi canke abandi bakasanga muhira muri agashambrette iyo umuhinga abantu bashaka kurondera aho uri hose kuko ndugende umuhinga bijya byose ndabigisha ndi umuhinga ndanabihaniza kuza murafata ibintu ndabigisha munsigurira mwebwe ukuntu muvyumva ko mwe ntitunganya ubuhinga bamwe je ndababwira nti twari societe mezuko ikoresha David gusa akora ibi nibi hanyuma irakura igera ngaha abantu gashanga imitahe sinabaye mu diaspora ngo ndakorere sinakoze mu societe ikomeye kirumvikana rero uko kuntu kwigwanako byarama experience ndende bategura gute ibikorwa okay nisunze ivyo naririza na experience ingorane zikunda kuzira hehe iyi societe BMBC nagiye maze imyaka 15 nza ndakosora tugira igumiriho kandi itera imbere sivyo nico gituma mubona muri 2015 sinababwiye ngo bakiri bato ngo nimukore business gutya 2016 2017 2018 sinababwiye kubera nanjye nankiko ndapanga BMBC ndaba umwongo uhuma n'udahuma ajya makuru ndabaha nibwira ntimukore nkakara amakosa bamwe nakoze muri montage yi project buryo asanga turiko turihenda gusubira inyuma gato n'ibindi nukuvuga rero shaka kuvuga iki ivyo rero zigushikana societe ngaha BMBC igeze twayikuye ku kugenda n'amaguru hanyuma twaja kwikinga bitumwa nuko dufise ico no kwita discipline nk'ivyo ama projet muri iyo myaka shize hamwe ubumenyi nakwiye kwishure mu byo kubaka no mu gutunganya imigambi yo kubaka twarabonye byari biba nabi byanka byari biva kuki ingorane ziva gute mu byo kubaka inyubakwa ubu tugeze mu byo kugurisha amazu n'ibindi rero kugira ngo iyo experience ndayegeranye ince mfata muri BMBC twigisha abantu ubu ngaha hari abantu bazi no kwisigura kundusha bino dukora muri BMBC twigishije twebwe nuko dukoresha discipline rero umunsi wose turafise ukuntu bikurikirana abo tubana barazi batavyusa akora iki haciye amasaha yakora iki agize ikaca akora iki atasha akora iki
hageze kuryama akora iki, hageze kuvyuka akora iki. Turi kumwe? Ni ukuvuga tugira discipline. Sinababwira amareta y'ukuntu umuntu abayeho, mugo ntitubayeho nk'abandi. Guhera ku vyo umuntu arya, ivyanwa, ivyo umuntu arya, ivyanwa, vyose biba bipanze ku rutonde kugira ngo ushobore kuba PDG. Kandi mwosanga turiko turasara hariya mu mabarabara. Uti kubera iki? Wewe uri kurankurikirana ukaba uri nka chef de service aha, ari responsable, ataraza amadosiye, atamuvundirako, kuko umva hariho n'abiha amahoro ibintu bazije bikononekara. Mugabo nka twenga muri privé, umuntu wase kumwakira acayigira handi waze kumusinyira ikintu acayigira handi canka akagutuka kubera bazi ko rero nimba uri mu chef de service ndazohora uruha ujeje service imwe, none wo guha kuzezwa societe 12 zirimwe aba chef de service imwe wewe wumva wo cumera gute nawe? Kandi zikorega nk'ibintu by'ubuhinga, architecture utegeza kugiramo uruhara kugira ibintu byubakwe neza, bimwe ingorane, sibyo? Amanama ya misi yo tuza kugiramo uruhara, ama decision aca arara abaye appliqué kubera yuko turi muri secteur privé, ntiturazi ibintu ngaha twafashe kwingingo. Turose amahera gukora ibintu birabikozwe, apana ngo ejo naho basamedi turabikora. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi burari igihumbi. Umve tubahonje, BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane, usanga mw'amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahahe, n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwiki ibisabwa, wiguriye inzu yawe mu nyuma ntatsuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose, ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze, umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahotel, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi. None wumva uruhe bungana gute? Ne kugira ubujere bibaza ko ubujera ubaye kujya kwiwani. Oya, utawishikira mu gwagwa winezerererwa. Oya. Ico gituma mpanda babwira ni umuntu wese ari muhamagaro wiwe. Nuze wumva umuntu mu entrepreneur hajya afise uruganda rukomeye, afise society ikomeye, cyo bangana ngo ndamubi. No. Hari ibintu utokora, ariko hari ibintu badatuma. Hari ibintu badatuma. Ntigeza kuba ndahari. Hariho n'inama bazikora bakambwira bati iyi nama iteza kora rigiye mu ngiro kandi utaje ntibikunda ko twavansa. Sivyo? Ziba misi yose. Hariho n'ibintu leta ivuga ati inzego za leta diti ibi nibi PDG atari ngaha ntibivyavansa. Nahariya hose ko nyene ucuruha rero bisaba kubaho ubuzima buri responsable. Leta ntazonobaha mugabo urashaka kwiyumvira yuko ubwa mbere ukora amasaha menshi ntiwopfa ibintu uriye. Hari ibintu utegeza guharura ukuntu ujya n'ukuntu bigenda, ntupfa ibintu usomye mu bitabo. Niwo mwanya munini uri kudukomedi ngo ube PDG, sivyo? Tugize ukazi telefone turazimya n'ibindi bintu byinshi birebire. Hanyuma rero hariho na experience umuntu agira kwigisha abakozi kubera ubutwara ibintu byinshi nko muri BMBC.
hari nk'aba engineer bakoresha n'amadiplome n'abantu bakurusha imyaka. Abantu bose uteza kubigisha vision nabo bakigishanya hagati yabo ku buryo usanga ngahaje ibyo nzi ku kintu cyose hari abandi bantu babizi uko nyene. Byose birarusha. Ubuzima bw'umupedagere n'ubuzima usaba ko umuntu afata des responsabilités physique, morale, familiale, ikintu cyose gipanze. Icyo gusa womenya hari ibintu mwegera nge mushobora nako tudashobora. Hari imandu totubonamwo, hari ibandu totubonamwo, hari iminezero tutazi kandi tutoyanka. Rero nico gituma ubona abantu bose bataba abakuru b'ibihugu, bose bataba bashikiranganje canke premier ministre canke abagenerali. Ibintu byose n'umuhamagaro w'umuntu. Nico gituma hajya ndabigisha ngo umukora ama business mwige neza mu mashure, mworore neza, mutere imbere. Simba ndiko ndabategeka kubikora ku nguvu. Oya, hajya amashaka umwe wese arabe muri we ikimurimwo ko ivyo ndiko ndavuga cyo bakimurimwo, iyo ngabira nayo bimurimwo. Ace avyuri iyo ngabire afate kuvyo ndamwigishije. Muga hari abantu batareme ngo baze bapedeje. Hari abantu maraso yabo ku Imana yabatunganije bitokunda ko nk'akaro baheba ibintu twe duheba. Bagira fatigue twe tugira, bagira concentration n'ibindi twe tugira. Kuba pedeje se kintu coroshe kaje ndabikunda ko urumva iriya ni responsabilité. Twaramenye ko dufite taranto y'ubushobozi Imana iguha, tuko turayidandaza kugira abandi bantu bayungukireko. Nkaje namaze kubona nene bune bushobozi ntabudandaje, nabafashishije abandi bantu. Eske nemezwa niki ko mubanyi wanje ufise kwiki kuko singabana zihabwa n'abantu bose. Nimwe navuga byo kutazamuragira. Nicyo gituma jewe ntuzokwigira bomba ndiko ndapigana ngo mbe ngo mukuru mutumba ya kandi jewe namaze kubona itarano mfise. Nawe wumvise ndiko ndavuga ibi byo gushinga imigambi, we n'icyo bya hano wumvise utumvise ko ufise umuhamagaro, sindi ko ibya vocation no byasigura. Aje ndiko ndavyumva mukabitahura. Iyo ndiko ndabwira abantu ati kora n'ubuseriye, kora neza, tegura neza imigambi, ndabereka ko abantu batera imbere cyane canke ukuntu basubira inyuma, simba ndiko mbwira n'abantu batabigenewe ngo babikore. Oya, mbashaka ufatiye ku byo nigishije uco jahantu rabuti eske bijya vuze ukuntu niyumva, ukuntu numva ndemwe byo babirimo. Buryo utarimo ntuzugerageze. Nimbura umukozi ahantu guma yikorera akazi wewe baguhaye ahantu. Nimbura umutegetsi ahantu ntuvuge ngo ndabitengo nze ko mu entrepreneur. Nimba uri mu chef ntuvuge oya. Bijya bintu mvuga ibintu dukora byo kuba abashefu bakuru mu societe, kuyiyumvira, kuyakuza, uguhangana n'intambara dote zishoboka, kwigisha aho mukorana, kwiga akazi kawe, kumenya ukuntu baho. Ibi bintu ntibavyiga. Uwonzo abajya nigisha bakaza kumbwira ati twateye imbere naba barabigenewe nka jewe. Abandi boshobora gusanga batabigenewe ucukora ivyo we wagenewe. Sibyo? Nukuvuga iki? Kuba umuyobozi w'isosiyete mukuru ntibavyiga. Naho bo mukugira, naho uzokwiga ukaba docteur. We uje nko ngaha muri BMBC ntahari. Uje kunsubirira. Utabigenewe abo hasanze mu gutwenga. Kuko dukora nk'imiravyo. Dukora ibintu byinshi ku munsi umwe, mu buhinga burebure, mu bangutse bunini. Ntituraza. Kandi dufata ama decision menshi cyane ku munsi. Alors ni birebire kugira dubikunde, tugira indero ndende, discipline ndende mu kuntu tubayeho. Ntosigurira ngaha no kuvuga ko ibijya nigisha ntuzoce uba unanje ngo ndataka akazi nkora ndaseze ngo chef wanje ngiye go kwiyaranje. Binakurimo hari gihe naho ukora utari kwiguraza no kwakora umutima ariko kwankira bavyituma hamagaro. Sibyo? Nico gituma ntuzubone uri nk'umu entrepreneur nk'uko wanje ubone umuntu akunda umugambwe munaka ariko aramilita uvuge ngo kujya munaka tumwanya. Oya, hajya yumva ubuzima bwiwe buri komble. Umuntu akora ikintu kimurimo niho kimugira akamaro, niho aryoherwa. Ntuzubone umuntu akunda imiziki
uca umubwira ngo uri umu entrepreneur urumva ngo bijya bintu ngo ari gute umwanya ngo bareka akora ibi nibi abajene oya imihamagaro sinye mureke itambira umuziki ikenera umupira yibera umusirikare hariho umuntu akubwira ati jewe nta kindi kintu mva ngomba gukora atari kuba umusirikare w'igihugu atari kuba umupolisi ndakeneye kumva ndiko ndakingira igihugu canke ndasa canke mpagaraze nkingirira umutekano w'ibintu ahubwo ati ntunambwire ndandaze ntunambwire norore numva ndi fier imihamagaro simwe abandi ugasanga ariko bara deserta kubera iki umuhamagaro abandi bavuga ati sinojaye abandi bakaba I don't know urumva imihamagaro ni myinshi rero urumva kweri je ndavye ukuntu bigiye kwa pedeje kuko navyo niraba namwe wewe uvyukora n'umukozi wo muri BMBC mu maso sanga n'ururimi rwandaye ni kubera serese y'akazi tuba twamuhaye none jewe ntwara abamasi ibihumbi n'ibihumbi aba engineer aba secrétaire aba magasinier aba comptable abaki byose nkamenya ikizobatunga niyo bazoja nka barida amasoko bazokora nkahangana n'ingorane ziva mu byo bakora n'ibyo bonona n'ibyo biba n'ibyo bagira we wumva bisaba ubushobozi bungana gute imihamagaro simba nta mu entrepreneur akubwira abantu bose ngo n'aba entrepreneur ndanahigarutseko hajya iyo ndiko ndabigisha ngo mukore ama projet mworore mugira iki simba ndababwiye ngo muhebe ngo muje mu byo mudashoboye oya kubera jenga muri BMBC abantu baraza bakambwira bati pedeje jewe nokora ibindi bintu byose ndavye ubuhinga ukoresha kugira ngo dukore sinzokugira mu entrepreneur sinzokugira ndamubajeho ibindi byose zubintume sinzokugira mu entrepreneur kujya kabadamu bashaka kugira abagabo babo bati mbega abagabo mikorero nini mugabo wanye ndavye ukuntu ugenda mu gitondo imizi guterura ukatuzana ratio natwe rero turi nk'abagabo mu rugo tuzezwe ibintu abandi bo mu rugo bategereza sivyo ninaco gituma kubera twege tuzi yuko imihamagaro atari imwe nkasi nigera sinshira ingufu kurondera kabo dukorana bogira ama competence twubaka ama equipe ivyo dukora bikadoza ama equipe apana twege gusa kubera usanga nivo zitandukanye n'ibindi bintu rero tugiriwe PDG urakina experience urumva ivyo byose nababwiye je ndabigisha ivyo dukora nta mashuri bavyigamo hanyuma urakeneye experience warondereye keshi yo wigishije niho ubuciye ubwenge cyane kuko urakora amakosa atamuna gushikaho hatuzi droit hatuzi fiscalité ahenzi ntuze ya comptabilité hanzi architecture hanzi maître hanzi structure hanzi logistique nzi commerciale ni mu commerciale akomeye gose ndi mumesha makuru akomeye azi gose byo kumesha makuru kubera umva turaba self made nitwe twigize aba entrepreneur nta mutahe nta cyo na kimwe twabwiye Imana ati tumvise ko ibyo wadutoreye turagiye kubikora nta muntu nabaje ngo bigenda gutya kuburyo usanga tuko turasoma amategeko abandi ba entrepreneur bafise batanguranye abakontable n'abadafu batigeze bamenya ko nabaho tugasanga nimwe tuyasoma rero imihamagaro ntisa ni kuvuga ndibaza ko ngiye kubwira muri make ibi bintu dukora ntaho bavyiga ntaho biga kuba president ntaho biga kuba general ntaho biga kuba colonel ntaho biga kuba major ntaho biga kuba ntaho biga kuba umukuru w'umutumba kuyobora biragoye kuba chef mukuru atwara abantu ibihumbi c'est compliqué nico gituma ushobora kumva umuntu yahora ari umushefu de service mu Cankuzo canke hehe canke ngahe Bujumbura akamunoma mu mabanga akomeye abantu bose akavuga bati ngo yarashoboye bazobikora neza kwe bwo kuba bamuhaye kugera ibintu binini by'igihugu cyose amaskandare akaduka kubera kuyobora samashuri hari nk'umuhamagaro n'ubutizeye utwara neza ibintu n'umuntu atasomye n'umuntu ataciye no mwishure ngirazi gusoma gusa afise umuhamagaro nico gituma haramba mu bisoda umuntu ababa bagenerali badafise ibishure birebire
kubera abashefu baba bazi ko afise umuhamagaro mu vyo gukomanda n'ibindi. Natwe ngaha turi abantu bakarishe mu vy'akazi, kandi jewe PDG nta muntu dukorana umwaka ngo abe yoja ahandi hantu bamutora ubutobwe gutatona gutomboza. Nta muntu atomboza atomara n'umwaka, tuko dukora kwira n'imihamagaro dukoresha. Tugumanye ngaha nawe ubushushe ku kazi. Ngira kugendageza gutanga muri make ivyo umuhamagaro. Kuba umu PDG no muhamagaro ntaho bavyiga. Murakoze.